hari igihe tubikora kugira ngo duprotege reputation. Bene data no mu rugo urukundo rwa mbere wararuvuyeko, usanga uri kurakora cyane kugira ngo abo hanze babone uracari wa muntu yitangira urugo. Hari umunyokuru nk'iciga Etazini yakunda kumbwira ngo ndakunda kubwira Yesu ngo ndazi kuri twakire Madame Keren, karibu. Karibu. Numusista, numugenzi, n'inshuti, yaramaze kumuvandimwe. Karibu cyane gose. Thank you so much. Mwarakoze kwitaba ubutumire bwacu. Karibu. Nakire kandi n'umuvyeyi, a mother, a friend, a sister. Vyose. Karibu cyane gose. Karibu cyane gose. Kugira ngo dushobore kuganira. Reka twongera amashimana. Ikiganiro cyacu ivyo tugiye kuvugana nk'umuryango, teme yacu ivuga ngo indangagaciro z'ubwami zituma urugo rukomera canke rutuma urukundo rudatituka. Urukundo ruratituka. Urukundo, hari umuntu yavuze ngo urukundo rumeze nka kaya kabandage iyo umuntu yakomeretse. Iyo rero ugakurako bigenda birahera. Rero hariho indangagaciro z'ubwami, apana ama ideas y'abantu. Iyo ugiye kuri YouTube urabona abantu bariko baravuga intambwe zitanu zo kungena umugabo bamufata neza. Ntamba babikura he sinzi. Ariko hariho indangagaciro z'ubwami zishigikiwe na Bibiliya zerekana, twabikuye mu ijambo ry'Imana rivuga mu vyahishuro Yohana igice ca 2, aho Imana yavuze ati urabizi uri umwana wanje, ndagukunda, naragukoye, ariko hari ikintu kimwe ndakugayira. Ndagerageza kubicagagura. Hari ikintu kimwe ndakugayira, nuko wagize gute? Wataye urukundo rwa kangahe rwawe rwa mbere. Musanzwe hari ama principe y'imwemo, hari ibintu kanaga wagiye urahonyanga, hari ibintu wirengagije. So ayo ma principe igihe cyose tuyahonyanze, ubwo rukundo rwa mbere birahera. Utangura byari biryoshe cyane, ukumva umenga bimeze neza cyane, ariko uko ugenda urahonyanga ayo ma principe bikagenda birahera cyane. So Sister Karen araza kudufasha kugira ngo atuyagire indangagaciro mumeze neza. Turashimiye cyane umuvukanyi Joshua kubwo kumvira. Nuvyita ko yumviye kugira ngo ubwiwe akoranye abantu bangana uko kose kugira bayagishe. Yarashoboye kuvyanka ati je aba bantu no babwira iki, ariko turashimye cyane Imana kubwiwe kuko si ubwa mbere. Mu Burundi ni edition ya 2, no mu Buganda ari edition ya 2. Hama ntavyo avuga ko cyane, ariko narabonye afishe yuko yabaye muri Belgique, kandi ivyo vyose ni kuko yahisemo kumvira. Rero mumfashe tumukomera amashi. Tugiye rero ku yaga yavyise indangagaciro, principe canke ibituma tuguma ku rukundo rwa mbere. Turabiyaga mu buryo bw'impwemu, twongeye tubiyage no mu buryo bw'umubiri. Iyo verse nashaka tuyihereko tuyisomye, atari ako karongo konyene dusomye, ariko dusomye context yayo yose. Rero fata amabiblo yacu abayafise, tugende muri vyakozwe n'intumwa. Ivyahishuriwe Yohana, munyihanganire ikirundi ndakizi, ariko iyo ndiko ndavuga umwanya muremure nza ndavangavanga indimi kirangora kugumamwo, ariko ndaza gukora ibishoboka byose ngume mu kirundi. Ivyahishuriwe Yohana 2
igice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere avuga ngo andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso atufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi y'izahabu aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo usangana abanyabinyoma kandi ubwira ukwihangana wirengagije ivyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora ariko mfise ico nkugayako yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Yesu nashimwe. Kadushake tugarukirizaho ngani turi mu rusengero naho twahereye ku ijambo ry'Imana singira ndababwira ubutumwa bwiza ariko yababwiye yuko vision ya kino gikorwa nuko twese tuzogeraho dutahura neza imigenderanire yacu na Kristo biciye mu miryango igicapo Imana yaduhaye ku isi c'imigenderanire tutaniye na Kristo. Rero ivyo twovuga vyose ivyo twokora vyose dukuyemwo rino jambo ntaco tuba turiko turavuga tuzoba tuko twubakira ku musenyi ntibizorama ntibizofatika nkuko yabivuze kuri YouTube barerekana ibintu vyinshi il y a beaucoup de principes mwari mukwiye kuza no kutwumviriza kuko biruzuye ariko iyo habuzemwo urufatiro ruzima ariko Kristo byose birasambuka. Nico gituma rero turiko turavuga amajambo y'Imana naho ntari pasteur kandi partingira mvuge ko mwihangane ntimurambigwe iri complètement basé ku ijambo ry'Imana. Rero Imana kuko yaremye umuntu iramuzi irazi yuko turi premièrement ivyo tubonye turabitahura cyane ivyo twumvise turabitahura cyane. Rero yaduhaye ibicapo ku isi yaduhaye ibintu bitugaragariza ico yifuje kuva kera. Nta bushakashatsi burimwo muri ibi ibintu bivuye muri observation zanje. Imana data kugira ngo dutahure iciri kuri twebwe mu buryo umwana w'umuntu aho ubwenge bwe bugarukira yaduhaye abo twita papa mu buryo bw'umubiri. Ugiye kuvyanaliza ukabikompaha harimwo isano rinini cane. Iyo ugize Imana papa wawe akaba yaramenye Imana akagira ubumana muri we uzoba ufise neza igicapo c'Imana data ku isi. Ikintu conyene kimurimita nuko aguma ari umuntu rero azogushavuza azokosha ariko ni igicapo c'Imana data. Hama mpwemu yera tukomera amashaba mama ndabasavye mpwemu yera muri observation zanje aba mama bameze nkawe cane gose bafitanye isano kuko mpwemu yera numwitsa numufasha nuremesha kandi mugiye kuraba neza ico gikorwa abamama bagikora kandi barakinezererewe. Afasha umushinga ntahe wiwe afasha uruvyaro rwiwe akanafasha n'abakoresha mu nzu yitaho yuko bose bamerewe neza yitaho ko umwana ahuza na se yitaho gukosora umuvyeyi papa ngo ahuze n'umwana yitaho gukosora umwana ngo ahuze na papa wiwe. Nico gikorwa umumama akora mu rugo kandi ico nyene co mpwemu yaradukorera. Amen. Hama ikindi gicapo rero arico tuza guhagararako cane ni igicapo ca Kristo. Imigenderaniro Kristo afise n'urushengero iyo nayo ni imigenderanire umugore agirana n'umugabo we bamaze kubakana. Ivyo vyose ndavuga ati Imana mu bwenge bwacu turaye kavuga ati aba bantu reka ndabaha ikintu bashobora gutahura bashobora kwigirako. Imana ntiyabigize gusa kugira twinezereze. Adamu na Eva ntiyabashize hamwe gusa kugira binezereze. Umunezero wacu irawuhimbarirwa ariko hari ikintu kinini cane kirengeye. Nico gituma comparaison y'umugore n'umugabo muri Bibiliya igihe cose ije iza yerekana Kristo n'urushengero. Rero ivyo tuza kuvuga vyose
mukumva dutandukanyije ico gicapo ca Kristo n'urushengero, ibindi byose tuza kuba tubabwiye biza kuba ari ibinyoma. Turashaka kugira ngo dutahure neza ingene twebwe twobana neza na Kristo, hamaca dufata ivyo nyene tubishire mu mubiri, twige kubana neza nabo twubakanye. Rero reka dutangure. Ikintu ca mbere nshaka ko tuvuga ko mbega urukundo rwa mbere, urwo rukundo ni uruhe? Ntarandiriye twese abo babimaze gushikira bagakunda, novyita ni nka emotion, ikintu wimvamo muri wewe kigukonekta n'uwundi muntu ku rwego rwimbitse. Ndiko ndagerageza gukoresha ikirundi cane. Passion, ukumva yuko abazungu bavuga ngo mfise butterflies mu nda, ukumva ibintu by'ibigumbagumba muri wewe. Ico oye nico kintu tuzi nk'igicapo c'urukundo, ariko kenshi iyo rugitangura urukundo rwa mbere niho ivyo bintu biba bihari. Bumva udashobora kumara umwanya mutari kumwe n'uwo muntu, kumuvugisha umwanya muremure. Ndakeneye kumenya abantu bamaze imyaka 34 bubatse, muracavugana amasaha 50 ku telefone kubera ko baramaze kwetablisa rwa rukundo ntigwavuye, ruracahari. Nico kimenyamenya ko barambanye, ariko bya bishobisho bya buri kanya kuvuganya umwanya wose udahera, ubwo nigo rukundo rwa mbere. Rero ubwo rukundo rwa mbere mu vy'impwemu turukunda nde? Ni Kristo Yesu yadukunze ijya mbere, hama tumaze kumumenya, tumaze kumva ubutumwa bwiza tukamwakira, hari ikintu muri twebwe twumva yuko uwo mwami ntegezwa kumukurikira, uwo mwami ntegezwa kumukorera. Reka nsenge, reka nsome numva ivyo avuga. Nyimba waramenye Kristo ukamwakira, ico kintu stage ukaba utayiciyeko. Abakozi b'Imana bari hano baduza ibiganza, babegere babaze ingene boca aho hantu ho kumenya Kristo, ukumva ushaka kumaranya umwanya nawe, ukumva ushaka kumuvugisha, ukumva ushaka kumenya ivyo avuga. Ubwo nigo rukundo rwa mbere. Wumva ikintu kibira muri wewe, ikintu kimeze nk'umuriro kidashobora kwihangana, inyota itamarwa n'ikintu na kimwe atari kuyaga na Kristo. Ubwo nigo rukundo rwa mbere. Mu Banyefeso bavuga cyane ku bikorwa, ariko imbere yuko ivyo bikorwa bihaba nuko hari ikintu kigupusa kubikora. Ubwo nigo rukundo rwa mbere. Twibukanije ibwirizwa rya mbere riri muri Bibiliya, hari amabwirizwa menshi Mose yahawe, ariko Kristo aje arayasimplifya. Irya mbere yavuze ngo ukunde uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose, umushaha wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Urumva ko atakintu na kimwe yasigaje. Ivyawe vyose ukuri wese ubimukundisha, nigo rukundo rwa mbere. Rero ndashaka tuyake ko gatoya ntarinze kurandira, kugira ngo novuga yuko dutegura imitima yacu gutahura ingene urwo rukundo rwobaho mu buryo bw'umubiri, ariko tubivanye mu isi y'impwemu. Ndashaka tuyage gatoya, mbega ni igiki gituma urwo rukundo rwa mbere ruzima? Iri jambo ry'Imana ryavuze ku bantu bafise ibikorwa vyiza, ariko babuze kimwe gusa, urukundo rwa mbere. None ni igiki kirudukurako? Mu majambo make ni icaha. Icaha nico Satani yintroduije mw'itanguriro turavye. Icaha rero, icaha turashobora kudefinisa uburyo butandukanye, ariko ngira mvuge ni ikintu kiza kikubaka uruhome hagati yacu na Kristo, kugira ngo iyo migenderanire yacu ihungabane, sivyo? Rero urwo ruhome, mbega nibiki bisa n'urwo ruhome ivyo arivyo? Ikintu ca mbere, turatakaza imbone y'icatumye tumwakira Kristo. Ikintu cose kitagira vision kirahenuka. Uno munsi Joshua yatagira vision y'uno munsi, hari kuza uwundi muntu akaca avuga ati mbega basha nta kuntu twohindura concert ko dufise umuririmbyi aririmba neza, icike concert abantu baza kuryoherwa, peut-être twacaza benshi gusumba. Iyo ataba afise vision yari kwemera. Rero na twebwe ikintu ca mbere kiza kudukura ku rukundo rwa mbere nuko tudafise imbone iyo tuko turaca. Ivyo oye ni ikintu ca mbere kiza cubaka uruhome hagati yacu n'umukunzi wacu Yesu Kristo. Rero Satani
kubera ko ari se w'ibinyoma araza akatwongorera ibintu akakumvisha ibintu kugira ngo yambone yawe izemwo, mu kirundi bavuga ivyijiji, ibintu bitaboneka neza, ntubone neza yuko uraje, ukabona ibintu byose birakwatira, byose birakunezereje, bukebuke ukisanga rwa rukundo ntaco nukirushuye cane. Ndaza kumuvugisha mwijoro, hari ibindi bintu biko biragutwara. Ikindi naco tuja kure y'urukundo rwa mbere, mu Congereza bavyita ngo drifting. Murabaze ni bande bamaze koga mu kiyaga? Iyo uri kuroga mu kiyaga ugasiga nk'ibintu hano, wewe ukaba utumberanye n'ibintu vyawe bibonesha amaso, ata effort na nkeya ugize, wirota uvugeze hariya kandi waherenga, kuko hari ivyo waretse bikagutwara bukebuke. Kugira ngo drifting bisaba igikorwa, bisaba yuko uguma ugwana n'inkomezi ziko ziragutwara. So drifting canke ico novuga kureka ugatwagwa ni resultat yuko uri mu gakiza, ataco uri kurakora kugira ngo imigenderanire yawe na Kristo igume ihangamye, igume ishikamye. Ico ni kindi kintu cubaka uruhome hagati yacu n'umukunzi wacu Yesu Kristo. Ibi bintu byose ndiko ndabivuga mu buryo bw'impwemu, ariko mu vyanalize no mu buryo bw'umubiri niko bigenda hagati y'umugabo n'umugore. Drifting ibaho mu gihe atakintu na kimwe uri kurakora kugira ngo ubucuti bwawe na Kristo bukomere. Hama ikindi naco ni open disobedience, kugambarara, sinzi ko ariko nocita ijambo kutumvira. Ijambo Yesu yadusigiye amajambo. Ndatangazwa cyane n'abakristo ishengero ry'ubwa mbere canke abakristo b'imbere ya Kristo, imbere yuko ivyanditswe vyahabaye. Nibaza ko bazogiriga ubuntu bwinshi kuko naco nta reference bari bafise. Ako twebwe dufise reference, dufise ibintu vyose imbere y'amaso yacu kugira ngo twige, tumenye ivyo akunda n'ivyo yanka, hama tubikore. Bene data, abantu mukiri mu rukundo rwinshi rushusha, uyu munsi wogira ibakwe ryo kumenya ivyo umugabo wawe akunda vyose, atana kimwe kibuzemo, akaca guha n'umufasha mpwemu yera aza arakwibutsa, hama nawe ukamenya ivyo umugore wawe akunda vyose. Ku muntu azi ingene urukundo ruryoshe ntitwobikora. Malheureusement abantu turi mysterious, turafise ibihishije muri twebwe vyinshi bisaba kudekuvra, bitwara imyaka myinshi, ariko Kristo yaraduhaye vyose mu ijambo ryiwe kugira tubimenye. Ariko ikiza gihungabanya rwa rukundo, disobedience, turavyirengagiza, turanka kuvyumvira kubera ko hariho confort bidukuramo, hariho detachement. Kwidetasha n'icaha, kwidetasha n'ibinezereza umubiri. So we openly disobey, turabikora ku mugaragaro ataco bidutwaye, tukabiha ikibanza ca nyuma. Ikindi gishobora kuba uruhome hagati y'urukundo rwacu na Kristo ni kudashimishwa, kutabumbwa nico turi canke ico dufise. Satani igikorwa ca mbere gikomeye akora ni ukuduhisha uwo turi we muri Kristo Yesu, akadukundisha ikindi kintu twibaza ko twohava tuba. Nico Eva camubayeko, yashatse kugira iki, kumenya ibirengeye ivyazi gusa ukurengeye uko asa. Satani yamubwiye ngo uzoca ugira ubwenge nk'ubw'Imana. Aja muri stage yo kuba discontent, yo kutabumbwa. Ko kutabumbwa gutuma hari ivyo aja kurondera bimugira iki, bimutwara kure ya migenderanire afise na Kristo. Rero ngirageje gusimplifya ivyaha vyinshi muganerekana imvo yavyo. Ivyo vyose ni ibintu bigenda birubaka uruhome hagati yacu n'umukunzi wacu Yesu Kristo. Rero iyo tumaze kwihotruva harabayeho urwo ruhome, habaho ibintu no kwita ni nk'amaresultat canke ibimenyetso bigaragaza yuko twataye urukundo rwa mbere. Ndabibutse kandi ndiko mvuga ivy'ijambo ry'Imana vy'impwemu, ariko ntimwibagire umubiri, mugimwe mubikombaha mu bwenge bwanyu n'imigenderanire mufitaniye nabo mwubakanye canke abo mukundana, canke mu migenderanire mwe mugirana abo mudafise abo mukundana, muraba abavyeyi banyu canke mwirabe mwe nabo muvukana. Iyi migenderanire irasamburwa na bino bintu ndiko ndavuga mu buryo bw'umubiri.
rero ibimenyetso yuko twataye urukundo rwa mbere, ikintu ca mbere, I'm a quality time person, ndi umuntu akunda kugirana ibihe vyiza n'abantu. Ikintu ca mbere cerekana ko twataye urukundo rwa mbere nuko wa mwanya uvaho. Kubazi neza igituma kino kintu gihari ni kugira ngo hasubire kubaho imyanya y'imiryango, bicarane, bayage, buzuzanye, bigishanye. Rero na Kristo ikintu ca mbere cerekana ko wavuye ku rukundo rwa mbere nuko atabusabana, ntimwicarana ngo muyage. Iyo ubonye umuntu afitanye imigenderanire na Kristo, hari igihe umwita umusazi. Kumaranya umwanya, quality mu Kirundi sinzi, si umwanya uhagije, ni umwanya ufise agaciro na Kristo. Rero si quantité, kuko hari abantu benshi tumara amasaha menshi mu rusengero, amasaha menshi. Si quantité, ni qualité. Ico uhakura nico cerekana inyungu yo kumarana umwanya na Kristo. Kandi umuntu amarana umwanya na Kristo, bene data, yinjiye ngaha turabimenya, asohotse turabimenya. Kubera iki? Batumenyera ku vyo twama. Rero ikimenyetso ca mbere nuko ntusubira kumarana umwanya na Kristo, birakurambira, wumva utari mu kibanza cawe. Ivyo bigaragaza yuko wavuye ku rukundo rwa mbere. Ikindi, kandi kino twese nibaza ko hariho stage tugiramo tugacika aba victime. Twibuke ijambo ry'Imana twasomye, bavuze ibikorwa, warakoze ibi, waransi ibi, waragize iki. Ikindi kimenyetso c'uko twavuye ku rukundo rwa mbere ni ukwinyegeza inyuma y'ibikorwa. Abakristo, bino bintu byose bivuga ku bakristo bene data, nta kintu mbona ikintu kigaragaza ko twavuye ku rukundo rwa mbere ni ukwinyegeza inyuma y'ibikorwa. Ugasanga twama ku rushengero, twama muri chorale, ugasanga ibikorwa vyiza, ibikorwa bikora umuntu yamenye Imana. Muga kubera ko tudafise ubusabane na Kristo, biri dry, birumye, nta munezero dufise, turarushe, twimvira ryari Yesu azoza, mbega uzongorera ivyo nagukoreye, mbega abantu ntibabona ko nama ndiko ndakura urushengero, kubera iki batamfasha kandi ata n'umwe yakurungitseyo. Twinyegeza inyuma y'ibikorwa, ariko ata rukundo rugisabagira muri twebwe rwa Kristo. Hari igihe tubikora kugira ngo duprotege reputation. Bene data, no mu rugo urukundo rwa mbere wararuvuyeko, usanga uri kurakora cane kugira ngo abo hanze babone uracari wa muntu yitangira urugo, uracari wa muntu aholdinze ibintu byose together, akaca akora ibikorwa byinshi, ugasanga nta kintu na kimwe kigiguconnecta n'uwo mubana atari ibikorwa umukorera canka gukorera. Rero no mu gakiza, iyo twavuye ku rukundo rwa mbere twinyegeza inyuma y'ibikorwa. Ikindi naco dusanga tuko tubaho ubuzima turi twenyene. Mu Kirundi nabuze ingene no bivuga, muga mu Congereza ni doing life alone. Kristo yaje kugira ngo ntitubeho mu buzima twenyene. Nivyo turafise abo tubana, ariko ubuzima umuntu wese ni ku giti ciwe. Bibera ngaha mu mutwe, mu mutima, mu mushaha wawe, atawundi muntu n'umwe abimenya. Rero Kristo yaraje kugira ngo ivyo bintu abimenye, ubwo rugenda rugirane nawe. Abantu mukunda kumuyagisha muca mutahora neza ivyo ndiko ndavuga. Igihe wiherereye ukamuyagisha, mana ibintu ndiko ndiyumvira, mana ukuntu merewe, Kristo ingufashe. Yaje kugira ngo ntugire ubuzima wenyine, ariko ikimenyetso ca mbere cyo kwavuye ku rukundo rwa mbere habamo ubwigunge mu mutima, ya presence yiwe. Hari umunyokuru nk'iciga Etazini yakunda kumbwira ngo ndakunda kubwira Yesu ngo ndazi kuri kumwe nanje, ngo ariko ndashaka umuntu afise inyama ku mubiri wiwe. Mugo wumve yaratahuye ko Yesu Kristo ari kumwe nawe buri mwanya. Rero twebwe turasamazwa cane nabo dushobora gukorako, umwe ari kumwe natwe ahihishije, ahateye ubwoba, ahataboneka tukamwibagira. Ikimenyetso kindi cerekana ko twataye urukundo rwa mbere, tuba mu bwigunge bw'uburyo bw'impwemu. Ikindi ca nyuma ni ugutakaza umunezero w'agakiza. Bigataka umunezero wavyo ugahera pe. Tukabikora kuko twabikoze imyaka myinshi, tukabibamwo kubera ko bodutwenga, tukabibamwo kubera ko vya bikorwa navuga twinyegeje inyuma. Ugasanga nta munezero tugifise mu gakiza, tukaca tuja kuwurondera
mu bindi bibanza, kandi kenshi ivyo bibanza usanga bitabereye Kristo, bitabereye n'izina ryiwe. Ivyo n'ibindi bimenyetso, hari vyinshi tushaka kubivuga byose ngo ndabimare, ariko umwe wese ndazi aciye yanariza mu buzima bwiwe araza kubona ikimenyetso cerekana swat ko yavuye ku rukundo rwa mbere canke ariko aregera kure yago. So reka tubandanye. Nari ndangije mvuga ngo kubura umunezero ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko wavuye ku rukundo rwa mbere, ariko Yesu hano oya ariko ahamagara abantu kugira iki? Garuka ku rukundo rwa mbere. Nico cadukoranije ngaho kugira twige ingene twogaruka ku rukundo rwa mbere mu miryango, tubitahure mu buryo bw'umubiri kandi tunabitahure mu buryo bw'impwemu, kuko ivy'impwemu niyo fondation y'ivyo tubona bigaragara mu mubiri. Nababwiye ko urugo ntigwabayeho kugira twinezereze gusa, ariko ni igicapo c'imigenderanire yacu na Kristo. Rero nitwatahure ingene tugaruka ku rukundo rwa mbere mu buryo bw'impwemu, biraza kudufasha ingene twokwiga kugaruka ku rukundo rwa mbere mu buryo bw'umubiri. Ikintu ca mbere ni repentance. Ikirundi ni kirakenya amajambo, si ukwihana. Repentance ni uguhindukira, ugahinduka, hakaba hihinduka. Kubabarirwa no gusaba imbabazi ni ikintu kiguma kibandanya mu buryo mu buzima bw'umukristo, ni ikintu kizohera dukuwe mu mubiri. Ariko kuba dusaba imbabazi canke dusaba guharirwa ntibisigura ko tutacunguwe, ahubwo ikintu gikenerwa ku mukristo ni repentance, guhindukira, ugahindura inzira. Nimba nariko ngenda ukuye nkavuga ati repent kubyo nariko ndaja ca mpindukira nkafata iyindi direction. Rero kugira tugaruke ku rukundo rwa mbere hakenewe repentance. Mbega ni igiki caye carankuye ku rukundo rwa mbere? Ndagitahure neza, hama then I repent, majama nkaca mpindukira nkagaruka ku vyonsubiza ku rukundo rwa mbere. Abakozi b'Imana mudufashe muzoze muravyigisha neza vyimbitse mu mashengero, kuko umuntu yumva umengo repentance ni kuzaraja kwihana buri dimanche. Nkemu yera niwe azana repentance mu mitima yacu, akadufasha guhindukira. Amaraso ya Yesu Kristo yogeje ivyaha. Bibiliya iravuga ko yogejwe ivyaha vyacu vyose. Ujya gusaba imbabazi ni ikimenyetso co guca bugufi, ukibuka ko hari ikintu wakosheje. Ariko gusaba imbabazi si guhindukira ukava mu caha, kuko kukivamo no kukivamwo burundu ugafata iyindi nzira inyuranye n'ico kintu, ukavuga ati iyo njana siyo nja, reka mpindukire. Repentance nico kintu ca mbere kitugarukana ku rukundo rwa mbere. Ikindi kidufasha kugaruka ku rukundo rwa mbere, to prioritize, guha priorite, ukamenya ica mbere ni ikihe, gufata ibintu ukabishira ku murongo mu buzima bwawe. Kuko bene data, abantu benshi arevariwe ubuzima bwiwe akabona je sinu inzoga ngo mboregwe, sindara mu kabare, sindara muri boîte, sinambara nabi, akagenda akaraba liste y'ivyo byose isi yita ivyaha, agasanga nta kintu na kimwe kimufata. Kaca avuga ati ndi umukristo, kandi nivyo uri wa Kristo, ariko priorite yawe ya mbere ninde? Kuko Kristo niyo aba ari priorite yawe, uguma mu rukundo rwa mbere, ukora ivyo agomba. Joshua yatubwiye ngo uko twereka Kristo ko tumukunda ni mu kumwubaha. Mu kumwubaha dukora ivyo atugera. Ivyo navyo ntibizokunda ko tubikora atari hejuru. Hari umukozi w'Imana yavuze ngo Kristo si nimero ya mbere muri jewe, Kristo ni vyose kuri jewe. Urumva? Priorite, kumenya ikiza imbere ukagishira imbere, ibindi vyose bigakurikira. Kandi bene data turavyitiranya kubera ko tutarabibamwo. Kugira Kristo wa mbere nibisigura ko ibindi vyose bice bitagacira, ahubwo uca ubikora neza gusumba, uca ubitahura gusumba, uramenya uri neza, uramenya ico yaguhamagariye, kandi vyose ukabikora neza kurushirizaho. Ca gatatu ni ukumenya neza responsabilite yawe muri Kristo Yesu na responsabilite yiwe muri Kristo Yesu.
responsabilité ya Kristo ku buzima bwacu na responsabilité zacu mu buzima bwa Kristo. Ivyo tubimenye neza biradufasha kugaruka ku rukundo rwa mbere. Kenshi turigwanirira, turakora ibintu kugira ngo tuvugirwe n'ibikorwa. Ariko Pawulo yarabiravye vyose aravuga ngo wasanga ukugoroka kuzana n'ibikorwa. Kristo yapfiriye ubusa. Ngo ubuntu nibwo bwadukijije si kubw'ibikorwa vyacu, kugira hatagira umuntu yirarira. Bene data, ibikorwa vyacu ni wibaza ko ibikorwa vyawe ari byo bizokugumiza ku rukundo rwa mbere. Umunsi wabuze ibikorwa uzosanga wavuyeyo. Uwo muntu bavuze mu vyahishuriwe ntiyarabuze ibikorwa yarabifise, yarabuze urukundo rwa mbere. Rero ifo ko dutahura neza responsabilité zacu, tugatahura n'ico Kristo akora. Ivyo navyo biratahuritse muri Bibiliya. Responsabilité yacu no kugira iki? No kumwumvira. Bavuze ngo Yesu Kristo n'umwami. Umwami ahari hose arategeka, abandi bakumvira. Nimba ari umwami mu butima wawe, mwubahishe kumwumvira. Hamumureke imyitwarariko y'ubuzima kugucungura agakiza kuja mu ijuru ni responsabilité yiwe. Kuko niwe atavuze ngo birarangiye ku musaraba, ivyo ukora byose ntibizogushikana mu ijuru. Ariko kugucungura ni responsabilité yiwe. Wewe gira iki? Mwumvire, hama ikindi aheza gukoresha. Icanyuma no gusoma ijambo ryiwe. Tube mu ijambo. Nababwiye ico nyigisha neza ibyo umugabo wanje ashaka kugira ngo namenezerewe no bikurikiza, kuko atakintu na kimwe cihishije co bagisigaye. Nawe ico mwigisha ibyo nkunda vyose yobikora. Kubera iki? Kubera mu rukundo hararyoshe. Twese tunezerewe, nta buzima buryoshe nkabwo. Haravuga ngo ni ijuru kw'isi, kandi nivyo. Ariko Kristo we ntiyabigize si mystère, nta kintu yaduhishije atari ubwiza tuzohishurirwa tumubonye. Ivyo dukeneye ko biri mu ijambo ryiwe. Mpwemu yera biduhishura buri munsi. Bijya dusoma ntidutahura biduhishura buri munsi. Ko tubisoma niko abihishura. Tube mu ijambo ryiwe. Apana rijya dusoma dimanche gusa, ariko iryo turimbura buri munsi. Kuba mu ijambo ryiwe mwumve ngo bigarukana wa mwanya ufise agaciro. Tukamusenga, tukamwigirako. Imbere yuko mba kuri rino jambo ryo kuba mu ijambo, nashaka ndabahe akarorero gatoya. Iyo tumaze kuba umwe na Kristo, iyo tutitwaye neza, iyo tutagumye ku rukundo rwa mbere, turamubabaza. Turamubabaza kuko tuba tumaze kuba, sinzi ko novuga ngo urugingo rumwe nawe, canke tuba tumaze kuba umwe. Nashaka kubaha igicapo c'umubiri wawe. Mwese uravye umubiri wawe, iyo ukuboko kubabaye, ino rirabimenya, ugutwi kurabimenya. Sindabona umuntu akubwira ati wakuboko we uri kuranja muga ntaco bintwaye biragusha. Nta numwe. Uza wumva ati ukuboko kuranyishe simva mu nzu no munsi. Urumva ibiri muri we byose bikoranira hamwe kugira ukuboko kubanze kumererwe neza. Hamagira iki? Abandanye ibikorwa byose yateguye. Ino ritsitaye, ninde uramaze kuva mu gwara. Umva uvyumvira mu bwonko, ukumva umutima urahagaze, ukumva urashishwe. Hababaye iki? Ino gusa mu bw'ingingo zose z'umubiri. Twe na Kristo turi umwe rero. Mbitahure neza ko ibikubabaza bikora kuri Kristo, nibimukora ko nawe bizogukorako. Grieving ni nko mu Kirundi. Grieving mu Kirundi mu isanzo no kuganda. Mugabasi ibimutuntuza Kristo, mu gihe muri umwe nawe bizogutuntuza. Uzokwanka ivyo yanka, uzokunda ivyo akunda, kandi ubabaye azoseruka kuko muri urugingo rumwe na Kristo. No mu mibano yacu nabo twubakanye, kubera ko twibagira ko turi umwe, iyo ababajwe n'ibintu mutari mu myumvikane myiza umenga ntibikuraba. Menga nanje yanshavuje.
mugiye umaze kwibuka ko muri umwe ukibuka yuko ukuboko kudashaka kuvuga ngo je ndakora ivyo nshaka ino niryo ryababaye ntibikunda kuko muri umubiri umwe nitwibuka ko turi umubiri umwe na Kristo tudashaka kuja mu byo dushaka ngo bireke kubabaza Kristo tuzogira iki tuzogaruka ku rukundo rwa mbere irindi jambo shaka ko turangirizako rigaragaza umuntu yagarutse mu rukundo rwa mbere mu Bikorinto ba kabiri igice ca 3 umurongo wa mbere avuga ngo tweho twese tutitwikiriye tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Navuze mu ntango nabanje gusoma ijambo ry'Imana ritwereka umuntu yavuye ku rukundo rwa mbere, ndavuga icari c'urukundo rwa mbere, ndavuga n'uwo turukundo uwo ari we, ndababwira ibidukura ku rukundo rwa mbere, ibimenyetso by'uwaruvuyeko n'ingene tugaruka. Ubu rero iri jambo rikonkluwa ryerekana resultat yo kuba mu rukundo rwa mbere, ni ukuva mu bwiza tuja mu bundi. Ibi rero biratandukanye na everything is double double mu migisha, imiduga, amazu, biratandukanye cyane. Ivyo oye novuga ngo ni birazanana n'ivyo, ariko kuva mu bwiza tuja mu bundi ni ugutera dusa na Kristo, ni sanctification. Turahinduka, uwo narende ejo si wende uno munsi, kubera ko hari igikorwa Kristo yakoze muri jewe, hariho transformation yazanye muri jewe ituma Kristo nitwageraho tubonana nawe nibona muri we akibona muri jewe kuko nsa nawe. Iyo rero niyo resultat. No mu ngo zacu Kristo nitwamuha ikibanza tukaguma ku rukundo rwa mbere, iri hinduka ryo kuva mu bwiza ruja mu bundi rizoza mu buryo bugaragara mu ngo zacu, tube mu munezero urama. Tuko turavuga ikintu kiri sustainable, gihoraho, kitari shaken, kidahindurwa n'ibihe, kidahindurwa n'igene uyu munsi hazindutse imvura canke hazindutse izuba. Ico kintu kizobaho mu buryo bw'umubiri kubera ko cabanje kubaho mu buryo bw'impwemu. Kandi iyo rero ni responsabilité yande y'umugore n'umugabo n'umwana, umuntu wese uri mu muryango, kuva mu bwiza uja mu bundi mu vya Kristo Yesu, mu vy'impwemu, bizokwiheza vyitransforme, bigukure mu bwiza uja mu bundi no mu buryo bw'umubiri. Yesu abahezagire.